umusore w'uno munsi ntibyakunanira kwirinda. Hari abasore bo mu gihe kirenganye bashoboye kwizigama. Mu gihe cya Yosefu rero yari umusore yizigamye, yari afite ingeso nziza, atasambana, atabesha, bene wabo banamuhoye ko yavuga ukuri. Hanyuma inzara iza gutera i Kanani, hanyuma baragenda basanga Yosefu mu gihugu cya Egiputa, bagumayo baragwirirayo ubu bwoko bukomeye cyane. Hanyuma Imana igera igihe igira umugambi wo kuvana ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Igize umugambi ikigira igikoresho Mose, niwe yabaye igikoresho muri uwo mugambi. Muri icyo gihe Mose aba igikoresho, Imana iramukoresha kugira ngo abantu b'Imana bashobore kuva mu gihugu cya Egiputa bagende batangura urugendo, mugabo bimirije kugenda mu gihugu cy'isezerano. Kandi Mose Imana yaramukoresheje ibikomeye, ibihambaye, ariko abantu ntibigeze baheba gucumura. Neje Imana ikagutora ngo igukoreshe mu mugambi kanaka, nuze wibaze ngo uzoba uri kurarongora abagororotsi. No mu gihe cya Mose abantu babandanije gucumura, bakajya bukigiyaga gitukura bagera hakurya bagacumura, bakarengana ubugaragwa bagera hakurya bagacumura, barajabuka na Yorodani bageze hakurya Yorodani baracumura. Bagumye baja mu byaha, baja mu byaha, bagera mu gihe cy'abacamanza baguma baja mu byaha. Imana ikabateza babakubita, amahanga batera, ariko Imana igahagurutsa ubagwanira, kuko Imana yakunda abantu bayo. Igahagurutsa ubagwanira bakarokoka, mugaba benshi banapfuye. Baragera mu gihe cy'abami, naho nyene bagakora ibyaha, Imana igakoresha abami bakarokoka. Biraduga abantu babandanya gukora ibyaha, kandi na n'uyu munsi abantu babandanya gukora ibyaha. Hanyuma Imana iragera ahantu atamigenderanire yayo n'abantu igihari. Imana iratinda, iracereza, irinumira ngo hafi imyaka 400 inumye atamigenderanire n'abantu bihari n'Imana. Namye niyumvira yuko hari igihe umuntu akora n'ibyaha n'uyu munsi, Imana ikinumira umuntu akibaza ngo arashari kumwe n'Imana, naho yinumiye kera, kandi mugabo umuntu aranabimenye. Erega hari igihe usanga umuntu yahora arota n'inzozi agahishurirwa ibi, ugasanga inzozi ugasanga yahora asoma ijambo agahishurirwa bikaza nk'ubuhanuzi, ugasanga asigaye asoma nka Roma, agasoma akarengana ntibicemo. Kumbe ugasanga hariho ikintu cyabaye, hari imigenderaniro ni hagati yiwe n'Imana, ugasanga nukubera yatosekaye, itosekajwe n'icyaha. Kandi iyo mvuze icyaha, hariho abantu babona icyaha cy'ubusambanyi gusa. Mvuze icyaha si ugusambana gusa. Mumenye ko Abisirayeli Imana yabahora imyidodombo, Imana ikabahora kutayumvira. Ibyaha si ugusambana gusa, nubwo nivyo navyo nyene babikora. Gusenga ibigirwamana Imana ikabibahora.